Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu n'umwanya w'amakuru twabateguriye muri uyu mugoroba, aho twabateguriye byinshi bigiye bitandukanye birabana n'ubutungane hamwe na politike mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kwibanda ku bihangange bikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Reka imbere yuko dutangura aya makuru tubaramutse kandi tubaha ikaze mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye irya nino mu bisagara no mu ntara zigize Uburundi, bari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi. Namwe turabaramukije kandi turabahaye ikaze bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika, mu gice c'ubuseruko, c'ubumanuko, c'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abari ku migabane ya kure, mwese turabahaye ikaze kandi tubakengurukira cyane ko mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Tubategurira ibiba bivugwa mu ngingo nyinshi zigiye zitandukanye harimo n'amatohoza atubakorera. Ubu rero tubabwire ko abarenga ibihumbi 46,300 bakurikirana ibiganiro vyacu hamwe n'amakuru buri munsi, kandi turabakengurukiye cyane. Inkuru rero igezweho nimwe. Twarababwiye iby'inama yakozwe irongowe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye hamwe n'abandi bajenerali bakomeye cyane mu gihugu c'u Burundi, kandi bigaragara ko ata muntu atagwanye yayitumiyemwo. Abo babonetse rero ni President Ndayishimiye, General Gervais Ndirakobuca batazirana kugarika, Reveriyano Ndikuriyo muri CNDD-FDD, General Prime Niyonga batwara igisirikare c'u Burundi, General Etienne Ntakarutimana yahora atwara iperereza, General Gabriel Nizigama batazira Tibiye yahoze ari umuyobozi mwishikira kwa President Nkurunziza, President Ndayishimiye, General Joseph Ngendabanka batazira Warioba ajejwe kugura no gushingura ibikoresho vy'igipolisi, General Christophe Manirambona bita wa Kenya asanzwe ari icegera c'umukuru w'igipolisi, umujenerali batazira Gifungu Sinzakaraho Joshua Atanaze yahora mu buserukizi bw'u Burundi New York, hamwe General Emmanuel Miburo atwara INSS na General Leonidas Ndaruzaniye atwara cabinet police ya President, na General Silas Ntigurirwa atwara cabinet militaire ya President hamwe n'abandi. Iyo nama rero ikaba yarateraniye mu ntara ya Gitega, aho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye aba mu rugo rwiwe. Ivyavugiyemwo n'ivyo kurekura Alain Guillaume Bunyoni, kuko rero ngo imbere y'amatora ya 2025 canke 2027 abarundi barashobora kubona ibitangaro. Kuba General Alain Guillaume Bunyoni, General Nizigama na General Ntakarutimana barakoye mu mabanga muri Nyakanga 2022, agakurikira ifatwa rya General Bunyoni muri Ndamukiza 2023, cuka cagumye kiba kibi cane hagati y'ivyo bihanga, mbere binatuma mu banywanyi ba CNDD-FDD dagume bihuha bitangwa mu ntabatama ko President Ndayishimiye ashobora gutemakazwa umwanya wari wo wose. Ariko yarerekanye ko ashoboye, ndetse mu nyuma akaba yarashize ku ruhande uwitwa Mukeba w'ibihe vyose, cane cane birabana na politike hamwe n'amatungo. Gusa inzangano zarateye ubwoba President Ndayishimiye kuva hatanguye kunurwanirwa ko General Gervais Ndirakobuca na Reveriyano Ndikuriyo nabo bari mu biyunze ngo bagwanye President Ndayishimiye, gutuma ko bino bihangange vyose kurugiwe mu kibimba. N'inzira President Ndayishimiye yibajije ko yomufasha gusubiza hamwe n'ibihangange imbere y'amatora ya 2025, maze abagumya banga bajane mu matora bafatanye. Kindi gitero ubwo Ndayishimiye nuko izinjyane zikomeye mu gihe ibibazo by'ubutunzi bisa n'ibyamunaniye, makongoro akaba yarataye icizere yari amufitiye. Urabona ko atari akanya keza ko gusekana n'abakeba biwe muri CNDD-FDD, bityo rero ngo Alain Guillaume Bunyoni arashobora no kurekurwa. Gusa rero ni ikibazo kitoroheye President Varisito Ndayishimiye, kandi ngategerezwa gutorera umuti n'ingene azorekura General Alain Guillaume Bunyoni aherutse guhabwa igihano cyo gufunga ubuzima bwose no kunyarwa amatungo yiwe, mu gihe General Nizigama na General Ntakarutimana bagarukamwe mu ruhongore. Ntivyoroshe kugumiza mu munyororo uwo vyitwa ko bo bari basangiye umugambi wo gutemagaza President Ndayishimiye, naho bo batahagarizwe. Bunyoni rero yasanze munyororo abandi basirikare n'abapolisi bagirizwa ko bagerageje gutemagaza President Nkurunziza muri 2015, kandi nabo nyene bahawe n'igihano nk'icabunanyi. Ribazwa rero niba Ndayishimiye azorekura Bunyoni areke abandi. Se Ndayishimiye ngaranatinya ko irekurwa rya Bunyoni rizotuma aca akomera agakundwa, mbere akanahava ashikira
ntumbero yo kumutemagaza, dore ko Bunyoni naho ngo bizogorana ko gusubiza hamwe gushoboka neza kuko hari abashigikiye Perezida Varisito Ndayishimiye mu bajenerali hamwe n'abandi bashigikiye General Alain Guillaume Bunyoni. Alain Guillaume Bunyoni rero yahora ari umushikiranganji wa mbere w'Uburundi kuva hagati mu mwaka 2020 gushika muri Nyakanga 2022. Ubu rero akaba afunzwe bivanye n'ivyaha yoba yaragirijwe mu rubanza. Sentare rero yasanze Bunyoni afise ivyaha birimo guhungabanya ubukungu bw'igihugu hamwe no gukoresha uburyo butemewe kugira aronke ubutunzi bwinshi, ndetse nuko yaba yarakoresheje mangetegete kugira yice Perezida Ndayishimiye. Ivyaha rero bikaba vyarasubiyemwo kandi akurikirwa nuko yaciwe amande no kuba yakwamurwa amazu afise atandukanye hamwe n'imiduga, nkuko rero twagiye turebagezaho mu birabana n'urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni. Amatora ya 2025 rero aranyegeje byinshi cyane kuko ngo Alain Guillaume Bunyoni ngashobora kurekurwamwo imbere yaho, ariko kandi kuko ngo n'ubundi yagarutse imbere yuko hahera Varisito Ndayishimiye ngarashobora gukomwa mu nkokora no bikorwa bya Alain Guillaume Bunyoni, n'ubundi bisa nkaho ari mukeba wiwe nubwo akiri mwibohero. Mu yandi makuru rero tugira tubageze ko mu bimenyesha makuru bigiye bitandukanye baragaruka ku nkuru zigiye zitandukanye. Inkuru ya mbere tugiye kubagezaho ivuye mu kimenyesha makuru Romikashi ntigira yogarenga, ahubwo abafatanyabikorwa bariko barakwiragiza ibihuha ngo bagiye gukurikiranwa. Kuri uyu w'indwi Munyonyo 2024 igisata ca Romikashi catanze umuco w'ubutumwa bugoma buhanahanwa buvuga ko ico gisata kigira cugare bivuye ku ngingo nshasha yabwiye mu ngiro kuva igenekezo rya 2 Munyonyo 2024. Ishimwe Ange Melissa ni cegera curongo igisata ca Romikashi akaba yamenyesheje yongera yishura ibibazo yabajijwe ibi bikurikira. Icambere nuko igisata ca Romikashi nikigira cugare habe namba, kuko n'uyu munsi ngabafatanyabikorwa ba Romikashi ngo bariko barakora uko vyahora, kandi uko amasaha abiri aheze ubuhinga canke systeme baratwereka uko bariko barakora, ahubwo abatariko barakora nibo twibaza bariko barakwiragiza ibihuha. Nabo rero twababajije bavuga ko bariko barondera kongereza umutahe ngo twabahaye kiringo ntarengwa co kuba basubiye gukora. Ishimwe Ange Melissa niko yoba yashikirije. Ikindi ca kabiri yashikirije yagize ati ngingo yashizweho kuko twabonye abafatanyabikorwa batariko barubahiriza amasezerano bagiranye na Romikashi yo guha amahera abakiriya ahubwo bakayaha hagati yabo. Rero twabonye ko hakugara ico gisata atari umuti, duca dushiraho irya ngingo kugira ngo uwukeneye guhana amahera n'ubundi bayahana, ariko birihirwe kuko ntibiri mu muco bajejwe, ariko udakeneye gukoresha iryo hanahana iyo ngingo nimufata. Ica gatatu uwo Ange yoba yashikirije yagize ati abafatanyabikorwa canke abasopiahaja bagurira amakarte SIM baja bagaca bayicarira kuko bazi ko bazoguma bahembwa kubera abo baja bakoze. Rero suko byari bikwiye kugenda, kuko umusopiahaja ategerezwa kumenya ko umukozi wiwe ariko arakora n'ingorane ahura nazo, ariko benshi kubera bazi abakozi babo barashobora no kuronka amahera ku bandi baca biyicarira. Ubuho ngo hari n'abaja bavuga ko batazi abasopiahaja babo. Nimwe rero umubaja akeneye guhindura umusopiahaja abirabimenyesha hama bakamufasha. Niko rero muri Remiteri ivyo bavyifashe. Nindi nkuru rero iriko iravugwa cane nuko abanyeshuri bashika 80 bakora lycée Muramvya bafashe badahwa baribwa mu nda banacibwamwo inyuma yo kunywa amata acafuye, nkuko bamwe mu bavyeyi n'abarezi bo kuri iryo shure bavyiganiye umumenyesha makuru. Ari kuri uyu tariki ya 3 kwezi turimwo, aho abanyeshuri baronse uruhusha rwo gusohoka hanze bahabwa sortie generale. Bamwe muri bo baca baja kwihereza amata muri bumwe mu bunywero huzwi ko bacuruza amata canke ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya. Mwijoro bamwe rero muri abo banyeshuri baciye bafatwa bukumbi n'ingwara yatangura baribwa badahwa bongera bacibwamo, baca bajanwa kwa muganga. Bashika kuri 80 rero ngo baramaze kugaragaza ivyo bimenyetso. Gushika mu gatondo rero ko ku w'indwi kwezi turimwo, ubwo uyu munsi abanyeshuri 7 bari bakiri mu bitaro, ariko abavyeyi bariko
baraza kubatahana. Abagaragaza ibimenyetso nabo nyene rero babandanya gutahanwa n'abavyeyi kandi bandi bagasaba impusha bakitana nk'uko umumenyesha amakuru yavyiboneye. Umukozi umwe muri ubwo budandarizo bw'amata yaciye ahagarikwa n'inyamiramabi. Babiri bo mu bo bakorana nabo banyoye kuri ayo mata bagwariye mu bitaro aho bacunzwe n'inyamiramabi. Makuru vy'umuramvya rero akamenyesha ko n'abenegihugu banyoye kuri ayo mata uwo musi nyene bamwe bafashwe n'iyo ngwara. Bivugwa ko hari n'umwe mu banyagihugu bayihereje yoba yitavye Imana kuri uyu munsi turiko w'igenekezo ry'indwi Munyonyo 2024. Abajejwe intwari Muramvya bakaba bavuga ko abo banyeshuri boba banyoye amata acafuye, bagasaba abacuruza amata bose kugurira amata ku makoperative asanzwe azi kuko ariyo acuruza amata apimwe neza. Mu yandi makuru rero mutegerezwa kumenya, amato yose akoreshwa mu kuroba muri Tanganyika ategerezwa kwambikwa imparati mu kiringo kitarenze yinga. Ubuyobozi bujejwe uruja n'uruza mu kiyaga Tanganyika bwari butanze ikiringo c'indwi imwe kugira ngo abarovyi basanzwe barangurira imirimo yabo muri ico kiyaga bazobe bashize imparati ku mato bakoresha. Godalive Ninahazwe arongoye urwo rwego rujejwe uruja n'uruza mu kiyaga amenyesha ko inyuma y'ico kiringo abajejwe umutekano bo mu kiyaga bazoca bishikira ku rubuga gusuzuma neza ko abarovyi bashize mu ngiro iyo ngingo. Ivyo rero vyashikirijwe mu ruganda ubuyobozi bujejwe uruja n'uruza mu kiyaga Tanganyika n'abajejwe umutekano muri ico kiyaga batunganije ku wa gatandatu Munyonyo 2024 ku barovyi n'abarongoye ibibanza vyo gufatirako akayaga kugira babasigurire bongere babahimirize ku bijanye n'itegeko rishasha ry'umushikiranganji ryerekeye gushinga ibiciro vyo kwungurutsa abantu n'ibintu mu kiyaga n'ibikorwa vyo ku bivuko. Mu Rumonge umukenyezi bamusanze yapfuye agahuzi ko musikari impande yiwe bikaya ko yishwe nyuma yo gufatwa ku nguvu. Umukenyezi rero yapfuye yaba ku mutumba Iteba muri komine Rumonge. Bavuga ko yoba yari afise imyaka 90 akaba atigeze yubaka. Urongoye umutumba Iteba akaba amenyesha ko bamusanze yapfuye mu nzu yabamwo agahuzi ko musikiwe ari impande yiwe, ku bw'ivyo bakikeka ko yoba yishwe abanje gufatwa ku nguvu. Amakuru yava kuri uwo mutumba rero akamenyesha ko ubwo bubisha bwaba bufitanye isano n'ibintazi kuko ngo abakoze iryo bara bagiye bajanye n'umushatsi w'umuhisi. Umuhisi rero yafubanwe iteka kuri uyu wa gatatu tariki ya 6 kwezi kwa 11 turimwo. Abajejwe intwaro n'umutekano bakamenyesha ko batarashobora gufata abo babisha ariko ngo amatoza arabandanya kugira ngo babikoze bamenyekane maze bashikanwe imbere y'ubutungane. Imakamba aho haravugwa inkuru y'umubabaro aho umwana umwe yari yapfuye atwawe n'uruzi, ibiraro bitatu birasambuka n'ibindi bitari bike birasigara kubera imvura iriko iragwa. Biturutse rero ku mvura nyinshi ivanze n'umuyaga yaguye ku munsi w'ejo muri zone ya Bukeye komine Kibagwa. Amahegitari 8 agizwe n'imirima y'ibiharage, ibigori n'imyumbati yaratikiye, amazu 6 yarasidutse. Umwana umwe aritaba Imana atwawe n'uruzi, nayo ibiraro bitatu birasambuka. Bene gihugu rero baba muri ako karere bakavuga ko dafise ayo bacira nayo bamera kuko ivyo bari bahanze amaso vyahitanywe n'iyo mvura. Esperance Inarukundo musanteri wa komine Kibago hararemesha imiryango yahuye n'ivyago kabasaba gushigikirana ariko hagatera kama abanyagihugu barongoye kwama bitwararika guca ibikobeko mu ndimo zabo kuko biheza bikagabanya n'umuvuduko w'amazi n'inkukura. Duhereze kuri iyi nkuru ivuga ko muri Primus League imigwi y'Igitega, Musongati na Flambeau du Centre yarayitsinzwe inkino zayo maze itakaza amanota 3 muri izo nkino rero zo munsi w'icenda w'ihiganwa ry'icicaro ca mbere mu Burundi mu mupira w'amaguru zabaye kuri wa 5 no wa 6 Munyonyo 2024. Umugwi wa Musongati watsindiwe ku kibuga Ingoma c'Igitega na Rukinzo FC igitsindo kimwe ku busa, nayo Flambeau du Centre itsindirwa ku kibuga Umuco Muyinga na Olympic Star igitsindo kimwe ku busa. Naho iyo migwi rero yatakaje imigwi bakunda guhanganira ibibanza vya mbere nka Vitalo FC na Aigle Noir yo yaratsinze maze ironka amanota 3, nayo Message Ngozi iranganya bituma rero ihakura inota rimwe. Mumenya ko uko imigwi yatsindanye mu nkino zo kuri uwo munsi wihaganwa mu bisanga
mu bice bigiye bitandukanye yaba ku maradiyo, mu menyeshamakuru hamwe n'iyimbonesha kuri Hejuru TV. Tubakengurukire cane ko mwakurikiye aya makuru. Fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Tuba twabatunganije byinshi bigiye bitandukanye bivugwa mu bisata byinshi harimo politike, hagati y'akazi na muntu, ubutungane, bivugwa mu kibano, ibitangazwa n'abategetsi, ingingo n'amatangazo hamwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Imana ibahezagire, dusubire mu minsi iri imbere no mu masaha ari imbere ko tubatunganiriza byinshi bigiye bitandukanye.